abafana bacu saba abastari abafana bacu nibajya batoya badufasha batukorera subscribe bagasharing aba bastari turatwengana lakini tunaona maisha yenyewe kabisa bro sinema ndoni nta mahera arimwo hakuna pesa haraba danaza mapamperse bafani kugira bakore filme bro pampegise Cortex gira babeho sinema yonyene niyo gutunga udakoze publicité ama Cortex ama Cares ama pamperse ama mugurisha ama ice cream baje babere bose bari sacrifice bro kabisa nipi niratoba kagera Dejure Kariga kumwe na sivya shooting abanza koresha pin Noraske ngawachi mamanda we unavyo Noraske yuko na pesa ule jamaa lakini pesa zake Noraske yasanze urubavugo kandi nahandi hano Noraske yari kuja Imana yari yaramweretse mu ndoto Noraske tageze kwa tujyamanye bro akaguma bafani anani Miguel oya fani kumbe karavugishwe mu jamaa nikamwambia rizo tokese dekere bori kai boko mbwa no bro ivyo birimi nibiki ufani man bro sinema ndone nta mahera arimwo hakuna pesa bro igihe mvyinjira muri ashaka gusa kuraba ko natwe muri sinema ndundi basi n'amahanga yobona ko sinema ndundi hari kandi urabona twaravyuye sinema ndundi batuma bamenya ko mu Burundi naho hariho cyane ndibuka warigeze gukinisha n'ivyamamare bitandukanye bikomeye abanyarwanda bae nako tutagize baberi barazanya abatanzania bamumaka numba twarabazanye ngaho mu Carama ari vyondo mukisopa mu vyondo imvura yaguye ariko turapambana turashooting amakamera rasha ayandi barayiba ayandi barayaroga uyu munsi biriko biraca mwisamirizi isamirizi ubona yuko abantu benshi bako bayikurikirana ku bwinshi ni Mega X hahandi nyene uhindukije urushinge rwawe rukujana direct ukumviriza zamano zidasanzwe ukumviriza ryajwi ridasanzwe ni wa muhungu wanyu mukunda mwagumye mushigikira kuvana kera si vyubu gusa urukundo rwanyu mwarumweretse kuva kera uyo nawe ninde reka tubacishizemo kwanza kano kantu muca mumumvu wariwe ni wewe umenya umoranga titira umutima na ugakwama umubiri wanje ugakontorora she is my love saware ni sawa kunzinyegera saware ni sawa yeah man ndabona okay bakunzi ba Yaga Tech TV murameze fresh nizere ko mumeze neza ku mpande zose zisi as you see as you know call me, my name is Alvin Kuchi Janjalao Sharpshooter, the morning star all the way from Burundi Bujumbura, like nobody can do that. Turahanu heza akayaga ni kose umutekano ni wose nkuko nama nabibabwiye imbere za kamera za Yaga Tech TV mwamaze kumva ijwi ry'uwo turi kumwe ariko behind camera ndi kumwe na Mr Vibe uyu turi kumwe uyu munsi mite Joachim ninde Joachim numwe mu banditsi beza dusanzwe dufise hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi numwe mu bakinyi ba filme bakomeye sana bakoze amateka adasanzwe kugeza ubu agikora n'ayandi mateka numwe mu gwaruka rufisi nguvu rufisi shaka rufisi inyota go kubona industry ya 257 uciye mu muziki canke mu mafilme biteye imbere bikarushiriza naho turi. Welcome my big brother. Wongera kandi uramusaba bakunzi wa Yaga Tech TV. Thank you so much, my brother. Yes. This is the first time I come in front of camera as Yaga Tech TV. Kandi TV rikira bikora neza narakunze uburyo muko murakora ibiganiro byanyu naravye ikiganiro mwakoranye na Sabi abonye ibiganiro mwakoranye na Basheval bro muri mu kazi bikorwa byanyu vraiment ndabikurikirana ndi n'umufana wanyu hama ndanezereje no guhagarara imbere yanyu no kuba imbere y'abafana bacu bahisemwe neza bagakora subscribe kuri Yaga Tech TV and I'm so happy. I'm happy. Yeah. Ni Joachim turiko tumubona mu ishusho idasanzwe ubu n'ubuzima kaka
this is life. Akaradiyo ukuboko bisigura iki mu nzira giterambere ya Joachim? Bro, kera cyane abavye bacu canke abapapa bacu basokuru bacu mu bintu vya mbere vyaranga urugo rutunze no kuba gwari rutunze radio. Wasanga ahantu bateramiye mu marigara yabo yabajya batama bakera babafisa radio. Kandi iyi radio yinayihawe na sokuru wanje. Yego sokuru wanje mbere yuko yitaba Imana yasigiye kano radio arambwira ati muhungu wanje uzokumviriza. Ariko karapfuye umuntu akakivuga ariko nkiragi umuvyeyi yasigiye sokuru ndagafise ukunyene kandi nzokagumana sineze kugata akanindege zoza ndakurira n'indege nkaba kundi twabona umuntu wambaye ijire yari mikashi mu ndege kujya nyene kubaha nyina biraboneka n'ubundi yuko ako karadio gafise isiguro ikomeye cyane mu rugendo rwawe urimo. Sokuru wanje yitwa Gitabazi. Gitabazi yapfuye akasigiye arambwira atakanya naho uzohura na Alvin Gucci kuri Agatech TV ukwe nako aho nzoba nde napfuye nzoguma ndaba ikiganiro cyanyu bona ati ntaribi ya bora yanjiri mu kazi man kabisa. Ni Joachim twovuga yuko sino kwinjiramo direct mvuga ko wazimye nkuko abantu bakunda siwezi kuzima nkuko abantu bakunda kubivuga kuko hari ukungene abantu bataka umuntu kaza wumva bamubwiye ngo kurya yarazimye siwezi zima ariko umishije iryo jambo Joachim abakomanta batandukanye bavuga yuko Joachim yazimye. None gute narazimye YouTube iri kirama ibihembo amasiriva waje aho nazimye gute bro for real ikintu cyambere kinyohera je Imana yankunda bro uti gute jewe YouTube ya mbere wazi ko bayivye nakora ko amafilm ndakora yindi mu mwaka umwe bampaye slip harabona nasanze base kuma support ahubwo congratulations cyane kuri thank you so much abafana banje bubaho aho bari je nibantererana jewe simpa gaciro abastari bagenzanje nihera agaciro bajya batoya ko nibo bagize subscribe urazi nko gutora nka telefone ya Fernando nkatora telefone ya Melanine nkatora telefone ya Dramati ndiko ndahiga indirimbo yanje ndayumviriza nkasanga ntibagize subscribe birababaje abafana bacu saba abastari abafana bacu nibajya batoya badufasha batukorera subscribe bagasharing aba bastari turatwengana lakini tunaona maisha yenyewe ni kabisa na vibaya lakini naishi maisha yangu hivi ndi imbere ya kamera ya Gateke nimwe mwanyibutse murankubitira akabandi barampevye ngo narazimye sinazimye uko mutaje kundaba ndabaho umuti ndabakada. uyu munsi nivyo yakwavuga amajambo menshi ugerageje no kuraba ku myambarire yawe turiko turabona imbere za kamera za Gateke TV narayebevye commentaire zirashobora kuba ari nyinshi. Joachim ni mvukira na Ngozi uyu munsi ari Bujumbura town havuzwe amajambo menshi n'ivyanka sinzodoga muto yazanye umuryango wose kubi Bujumbura bituma Joachim atagaragara muri vyinshi bitandukanye ubuzima bwaranse bwaramubise buranyina yarakubiswe buranyina uraza umwino boy duha umuco Joachim habaye iki baranyine umva abarundi bafise ukuntu bameze Gucci ntari karakora Landry ntari karakora umuntu agiye mu tundi tuntu gato yabashava ngo yazimye bro wano ushaka kuzimya ikintu utakije iyo nyeri jewe narivukanye Imana arayimpaye muko mvuga ko nazimye kandi munzi sinazimye ndahari ahubwo n'ubuzima bwo burankaranga numwino bariko baranyinisha kuko urabona kungeni nimereye mu buzima lakini nilikuwa natumika ukiona TikTok yangu inazidi kupanda uravye page ya Facebook yanjye gumiduga YouTube indirimbo niko ndabaha ngoma nkorera muzika ahantu hakomeye ngoma nkorana n'abastari mwege musanzwe muzi ariko mvuga ko nazimye gute kandi ugiye mu kabari indirimbo zanje urazumva bayi muvuga ko nazimye kandi ababivuga usanga ari abastari nta mufana mutoya none uvuga ko nazimye gute we ni wanyakije
Man, umuntu atagwaye inyenyeri ya Gucci usione hivi. Arashobora kuboneka uwundi mu journalist ariko ntiho uboneka mu journalist yitwa Gucci nyene. Ntashobora kuza nka wowe nyene. Haraza ukwigana ariko ntaza original ya Gucci. Kabisa. Nico gituma mvuga ngo Jenny Joachim Rahim kandi sinazimye ndacyameze uko nyene. Ahubwo nahinduye umwambaro w'impuzu. Ariko ndacari wa wundi nyene bikorwa n'ivya bindi ndapambana kandi Imana kumihezagira. Abana banje barafungura. Umugore wanje ameze neza nta kibazo. Havuzwe byinshi yuko umaze kuzana umugore n'abana mu gisagara cya Bujumbura ubuzima bwawe nabo bwaciye butangura kwanga. Bro, kugira we adapt nta uvuka rimwe ngo wacatambuka. Abanza kuyicara akiga kwavura akubita urutwe hasi buke paka gahaguruka gatambuka. Bro, kuyadapta mu gisagara cya Bujumbura bigoye. Je ndi Bujumbura ndahamaze almost like 2 years. Ndahamaze imyaka 2 ariko bro ubuzima bwarankanze. Kiro cya mbere nabanje kugura mu nzu n'umwino. Amani radio sokura mine ayi manuka yegwere taho. Ikiro cya mbere wanje kugura n'umwino. Babuza baranyina kuko bro yibujumbura wogira stress kubyo bisaba ko bakwina kugira ziguhereye wallahi life bro muvuga gutwenga man ugishikana famille ngahi Bujumbura kiro cyambere nakuzi Bujumbura n'umwino challenge ya mbere wahuye nayo vuga imana je muri iyo nzu bace bayiduza amahera kandi wayihoramwe yari yambwiye amahera bayiriya bace bayiduza amahera nkicinjira ni wa mukinyi wa filme twemera aba barafisi inoti kumva ubuzima buratwina misi yose bro buratwina mu ngidi mu matwi mazuru maisha baya sana bro Nafuye gushika nyeneza shavuga ngo ndakize acatora n'ideni yabankazi ngo jiwe ngo azoyakura amahera y'inzu bace andugiriza ko direct inzu ya 500,000 ndiko ndayiri miliyoni 7 basikia none kugira ubimwumvishe umugore umutere mwiyo mitomo mbwire nti jewe ifo kuza kuba bro Jenny yo no banabuze umugore sishobora kumubwiza ukuri ko nabuze kandi umugabo ashagira ubwoba kwibujumbura dukaranze none wamusomesheje gute umugore wamubwiza ukuri amahera azoboneka uravye n'abashaje kugitanga bagacaza yazanye wewe aya kosa hera wakati wewe ni mume munyumba anakipana wala ariko urumva wewe ko yagutahuye jera nawe yarambwira ati wowe ikintu usigaranye muri iyi si ni iki amatenga twuraze cyarico amatenga abazi kirundi nk'ubu bomvise icyo navuze amagabiri y'umugabo icyo nari nsigaranye Bujumbura nico cyonyene barakuri hano ngutareye mwijoro kigusa tamuke kidogo tu ngo hindukira aya yash mingi sana ya Bujumbura tena ukikumbuka kwamba hauna pesa wallahi na apeti naenda tuvuge ko nubundi ivyo abantu bavuga yuko ubuzima bwakukubitiye Bujumbura n'umugore n'abana nivyo bwarankubise jewe ariko pana umugore n'abana kuko umugore n'abana je ndi sacrifice nkakubitwa kugira bo babeho bobo ivyo bintu ntavyo bazi kubuzima bunkubita niyo ntashe ndagenda nkavyima bafite ibipapuro vyinshi n'ingondo umugore wanje jatarabamo kubera n'ibipapuro vya madeni a projet nyimbo Asinaiman iliandika wala sina pesa wangu muri saidi sina kitu Joachim wewe kovuga yuko uri umukinyi wa film mwiza cyane ndetse n'abantu benshi bo bishingira intahe wallahi ariko tena ni mwimbaji mzuri bro angalia comment niturashika hiyo turiko tuja hiyo nyene reka dutangure kwanza kuri film Joachim habaye iki kugira yaho tutakubona mu mafilme ndundi mu mafilme ndundi yo ngaha ariko tukumva yuko usigaye wifuza cyangwa usigaye ukenera cyane gukorera hanze y'igihugu je urazi ikintu cyabaye bro ngaho raja muri shooting asenkana imiro cyahaye kandi si kosa ry'abakoresha canke abakinyi bro sinema ndone nta mahera rimwe hakuna pesa aberi baratubesha no bagiye bari aberi bro aberi bagiye yubaho urazi gituma mvuga ko aberi akwiye kubaho
nta kintu kimwe atokora kugira ngo sinema ndundi itere imbere ashemwe amahera yiwe ajya amahera ntagaruka ntibaze bakubesha oya baronke make bafani bose hari bafani bose ntagaruka amahera bakoresha na energy bakoresha ni nyinshi cyane gusumba amahera baronka bari sacrifier yani wanajisacrifier verbe sacrifier bro bari sacrifier jo sacrifice ti sacrifice bari sacrifice bimwe bikomeye bro bagashiramo imitahe idasanzwe nyinshi bro hari n'abadanaza ice cream hari abadanaza amapampers bafani kugira bakore filme bro pampers context gira babeho sinema nyene niyo gutunga udakoze publicité ama context ama cares ama pampers ama mugurisha ama ice cream baje babere bose bari sacrifice bro kabisa nipini natoba kagera dejure kariga kunge na sivya shooting abanza koresha ipini filme ndundi guverinoma y'u Burundi dagutse dufashe turaremvye kubi mama kubi kubi bro ancheka aya maimage mutwereka amafilme mukina tubone yuko wewe unavaa costume washa kuazima umuntu wenye nambara costume yiwe ni Abeli Nduwayo oya chuni pastere wa ice cream ice cream iko na pesa ama ice cream arimwe amahera hama noraske ngaho chimamanda we unajua noraske yuko na pesa ule jamaa lakini pesa zake sio zake ni za kutoka kwa Mungu Joakim ako kanu pesa zake sio zake oya Joakim ako kanu tugasigurira abantu neza kuko amafilme mukina arigisha tuba twambaye neza amafilme mukina atanga isiguro nyinshi zitandukanye wallahi kandi ari abantu benshi baronkeraho impanuro nyinshi bivanye n'amafilme mukina wallahi ariko uyu munsi uko tubwira yuko naco muronka nubwo mushiramwe imitahe myinshi itandukanye niyo mpamvu cyenda kubaza abantu raske bose twama tubabonye mu mafilme mashasha atandukanye sasa abantu raske nta kanoti raske mana amukunda kubera yirongore canke yirongore fani bararongoranye kandi baje bararonka amahera bagiye kuyaronka aribo barongoranye iyo bitagenda uko barongorana ni bari kuronka amahera nego twumva ko fani ariwe yarasanzwe yifitiye akanoti none raske yarafise gake 5,000 niyo ari kuyabura arakini hari gihe Imana ivuga ngo kuremeye umufasha kagufa ko mu magufa yawe genda ugasange muteranye nimba fana afise 20,000 nawe ufise 10,000 nimumva ko mufise 30 kureba afise abana benshi bajya abana kuri 30,000 basi dufate ko bafise nka 300 cyane gari kweli ariko vyose bikitirirwa naka bitirirwa ndefani fani niko yari hiti norazwe ntiyarazwe yari underground iratumunga anasaidia watu wanakutanaga wanarongorane alafu wanapata pesa kabisa hajya anya norazwe yasanze urubavugo kandi nahandi hano norazwe yari kuja Imana yari yaramweretse mu ndoto norazwe tageze kuba tujyamanye bro akaguma fani nani Miguel oya fani kumbe karavugishwe umujama nikamwambia rizotoke sedekere bori kai boko mbwa none bro ivyo birimi nibiki ufani man kumbe ujya mujama fani yaramukunda kandi fani yarakunda Norazwe cyo tumugumabona ubuzima bwabo ari cinema gusa ma pranke pamperse banauzisha kabisa utubwiye yuko muri filme ngo nta kintu mwinjiza n'amahera rimwe nico cyatumye Joakim areka gukora filme jewe narayihevye fara sinema mimi nilituma nikuwe kafara sinaona ndakubona nibikomere sinema nteye unasaidia watu ukafasha abantu uriko bafashika badugiriza izina
ngo bakeneye amaheri wawe nanje atayo mfise wa mahera sonanya ko batagwa agenzo yako fani ntaka kwizeze ko azogwa amahera gukiza fana reka ragufasha kugira utera imbere abere ndwa reka ragufasha kugira utera imbere umuka amaso wihangira imirimo utera imbere reka rakuvumisha tuma izina ryawe rimenyekana ariko wowe umaze kumenyekana ucushaka ngo izina ryawe ngo gobera ngo ryaduze kandi wibagiye ko ari wewe kudugije uciye ushaka baguha amahera menshi na yari imwe muri sinema nje tumushobora bagenda mu biganiro ngo barasavye igitsina ngo niyo mpamvu ngo namahera ngo nahemba amahera so nanyoko bataguhevye wewe jenda yaguhe Nivyo vyaciye bitera ishavu byo akima taraheba utegumanje amafilme nza udufaranga twose nokoreye aho tworiye abana banje n'umugore wanje tukabaho neza twese naje nkavyibwa noraho mangoma ndurutsingo nzinga none igihe uvyinjiramo wari ufise target yi bro igihe mvyinjiramo nashaka gusa kuraba ko natwe muri cinema ndundi basi n'amahanga yobona ko cinema ndundi hari kandi urabona twaravyuye cinema ndundi batuma bamenya ko mu Burundi naho hariho cyane ndibuka warigeze gukinisha n'ivyamamare bitandukanye gikomeye abanyarwanda bae nako tutagize baberi barazanya abatanzania bamama kanumba twarabazanye ngaho mu Carama ari vyondo mukisopa mu vyondo imvura yaguye ariko turapambana turashooting amakamera rasha ayandi barayiba ayandi barayaroga bakaturoga bro kagwara imisipa z'amamano z'abimba tukagwara ubuda n'ubuyoka kuvuga vango twa insina nimbarurusina kumbe ni bucawi by'abantu batotwifuriza iterambere hari n'abagwaye amaguru baravyimba amaguru none ivyo vyose vyava muri bajya nyene musanzwe mukinana bajya nyene bibaza ko sinema irimwe amahera tuko turajya amahera y'umurengera je nonje ndavuga ndabihevye ibintu vya filime wapi amahera arimwo nuko akundi tumwa turogana tugirana amabifu n'abantu bose twashwanye muri sinema twasanze mu buzima busanzwe tarakora filime twarabagenzi ariko filime sinema yaradutandukanije ituma dutandukana turankana kandi ubwambere twarakundana atakintu dufise abo ni nkabandeka Joaquin ni mihirimbiri tazi vyaje kurondera muri sinema narabibagiye n'amazina kubera ubukene yaho ngwa mane tubabarire ufashe urugendo ugiye mu Rwanda hariya niho wabonye yuko ngiyeyo baramamahera bamimisiyo bari narigera ni bari narigera baramagera roba bose niyo bari nkuko ubona abajonali bose bagenda gukorerayo badrama bagenda gukorerayo abastari bose bro umustar nta rubi bafise nubu hari intambara muri Somalia nticobuza ko ngenda ndozigiraga bakandaza kira gutarasa manuza gusa bro baya kazi usikae nyumbani na nyumba inaweza kukagukia hekura kafia nyumbani mu gisata chama filme kwita ufata urugendo uja mu Rwanda twizere yuko hari irindi terambere tuzoronka bro biruta nkuko twakubona ugikina filme hano hari ikintu kimwe mutaramenya haba peti baponda ngo urabona ngo situation turimo ngo mugasoza muraja mu Rwanda bro kuja mu Rwanda sica kuja mu Rwanda sibi iki bintu kugenda ugiye kurorera guca twe tugiye mu kaza bwo kwereka ko abarundi dushoboye bro abarundi abanyarwanda barafana abarundi barazi ko turabakoma n'imana tuko turabere ubu muziki mu Rwanda uriyo sinema y'indundi barabazi bamwe bose bahamagaye kwera bakazi kabisa kwereka badakoresha biwabo gusa barahamagara n'abarundi none biba bajyahe bika dukora akazi bro dukora akazi ibibazo navyo bihari ejo bibahuje usanga waravyitaye mukavuga nabi cyo gituma tutavuga nabi turabirekera bamutama kandi barabibona bazokemura kabisa natwe abajene kura amaboko mu muso fanye kazi twese abajene dukunda igihugu cyacu dukora akazi bro Burundi abantu baranumva ngo ni nani bro Burundi ni Eden turicara ngaha nta rusoro twumva nta bibazo tugira turidagadura kayaga ni kose Alvin Gucci here ariko Joaquin cinema wayihevye mu Burundi eske mu Rwanda wowe uzohava ikunda jewe mu Rwanda reka singenda kora ndayikunda genda kora mumagaye kiraka kugira abaje barana ntibice watakuvaraja genda kubwa mahera Alvin Gucci n'ubunyene wewe nawe Hoza TV ikaze kahubwira ati Alvin Gucci warakoze kuri Yaga Tech TV turashima nugiye mu cameraman wawe wavuze nimba yitwa imbecile
kama ni nani Mr. Vibe. Kabavu Mr. Vibe uravyumva bajya bose uwoza ni noti fadika ati ewa mwarakoze neza ingorere mukorere televiziyo y'igihugu uco genda wewe faster direct wo mukorana ugacumuha nyina Joakim akumengo ufise agashavu umengo umukene nta mukene avuga neza ininzara ininja umukene nguyo Joakim nguyo ngo ba mpaka mu muziki yego jewe mpaka mu muziki icyumviro cyo kwinjira mu muziki cyavuye bro 2012 harakaririmbo kitwa niwi hangane kuko nshuti byose bizohera karaca kuri RTNB jina risazwe ndirimba kuva kera ntarakora sinema naje gukora ahubwo umuziki naje gukora filme aruko mbonye umuziki vyanse cyo ndavuga ati kamanze nubaka izina muri sinema ko biracashoboka maze kuryubaka cyo nisubirira muri ya mpano yanje umuziki Ogo mubona bakoresha umwanya bavyonga bita mu bintu badashoboye amihirimbiri urinjiye mu muziki akaririmbo ka mbere ngakura uragatutayemo teyamo haje naririmbiye umugore darirente amo darirarararana yeah mu rukundo turuta amagambo ibyacu ratare biri ku murongo ziri mu rukundo you know you always on my mind iyo bishize je nkakura iyo seko yawe mama kutuzo tugambo kera naririmbira madamu acharanye miratazi ko yemeye imbaga tugira mahera Joakim ufise indirimbo ikimoto ushasha indirimbo ifise amajambo meza indirimbo ubona yuko hajemwo ijwi twovuga yuko tumenyereye muri uno muzika wa 257 ijwi rituma twese dukunda umuziki w'u Burundi nawo iryo jwi ni ya Estanish indirimbo yitwa Uruvugo umukobwa wa mbere mu Burundi dusaze kuririmba indirimbo yitwa Uruvugo abatarayumva bacishirizemwo kidogo bijya bakubwira nanje barabimbwira mukuzi uruvugo nigubaka twaririmbye tuvuga kubijanye n'uruvugo kubera ibintu bisambuye ingo nyinshi ibintu bisambura couple nyinshi n'ibintu bisambura abagenzi yabo umuhungu ku muhungu wo mukobwa ku mukobwa uruvugo rusaku muri make uruvugo